Ndabaramukije amahoro y'Imana. Mwiriwe na mwaramutse barundi kazi banyarwanda, eka namwe mwagize amahirwe yo kumva runo rurimi dukoresha. Turabahaye ikaze mwe musanzwe mukurikirana Flow Podcast TV muherereye mu Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Amerika, Asia, Oceani na Europe, eka no mu zindi furuka zine z'isi. Uno munsi ni genekerezo rya 2025 ukwezi kw'icumi ku munsi wa gatandatu, umwaka ni wa wundi nyene w'ibihumbi 2025. Turabahaye ikaze mu biganiro bica kuri Flow Podcast TV imisi yose, eka tuhacisha n'amakuru eka n'ubusesanguzi bigenda bitandukanye, byaba ibiraba Uburundi, akarere ka EAC, eka cane murazi ko hariko haravugwa ibijanye n'intambara iriko irabera hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Kubwanje kwanza benshi bakunda kuvuga ni intambara, ariko je mvuga n'ubwicanyi, kuko abagiye gutera Kongo barazi ico bagiye kuronderayo, bagiye kwica, guhonya no kwiba. Aha rero twese nk'abarundi canke abanyarwanda twaraye twumvise umugabo yitwa ko aserukiye abanyamurenge, canke iyo bayigira kimbere ari agaragara nko kumengo ngo aje guserukira abanyamurenge. Aha nkaca ndahagira ikibazo, nkaca mvuga ko uyu mugabo nimba ari Nyarugabo, nimba ari Kanyarugabo, yama yishira kimbere misi yose avuga ko abanyamurenge sinzi uko abanyamurenge baragwaye, sinzi abanyamurenge batewe, sinzi abanyamurenge, umengo ni wavuganira abanyamurenge, niwe avoka, niwe abaserukira. Icajejwe ndazi gusa ko yabaye umuhonorable batabaye umusenateri muri Kongo. Icajejwe ubu aragaragara ko akoresha umunwa nko mu Rwanda ko nyene bisanzwe bimeze. Yaraye yagirije igisirikare cy'u Burundi, yagiriza na leta y'u Burundi, yagiriza n'abarundi aribo twebwe abene b'igihugu b'u Burundi ko tugiye gukora canke turiko turakora genocide y'abanyamurenge muri Kongo. Murumva uburemere bw'aya majambo yagize ibintu bita point de presse mu Gifaransa, aho yari yatumiye media imwe avuga ko yabivuze, yagikoze ikiganiro mu Gifaransa. Ndibaza bamwe bagize amahirwe yo guca ku ntebe y'ishure baracumvise ico kiganiro. Ndizera neza kandi ndabaprometa ko naho ntari umufaransa canke ntazi Gifaransa, nzomusubiza mu Gifaransa, nzogira analysis kuri bijya yavuze mu Gifaransa, kugira nawe nyene, kuko nawe nyene arivugiye muri rya point de presse ngo nkoze kino kiganiro kugira amakungu yumve anabone amagogwa canke ngo genocide ikirategurwa n'igisirikare c'u Burundi. Niho ngomba nze tuhayage ko ndabereka igituma u Rwanda rwatanguye gukoresha ino strategy yo kwambika ibara rya genocide igisirikare c'u Burundi, arico tuvuze nka FDNB. Igisirikare cy'u Burundi ubu strategy hari ku gihugu cy'u Rwanda ni kucambika ibara, kwica hajya muri Kongo abakongomani. Mwumva runo rurimi namwe ndibaza ko bikunze amagara nkundiye canke ndamutse ndi muzima nzokora ikiganiro mu Giswahili kugira twumvane neza, kuko aka karere kose karimo intambara baravuga Igiswahili. Ni mumenye ko ubu bagomba bica abanyamurenge, n'abanyamurenge ni muvyumve, bari abanyamurenge si tubari mu Minembwe, ni muvyumve ko mugomba kwicwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi jewe ndabivuze, mumve ko mugomba mwicwe n'igihugu cy'u Rwanda, mureke kubesha ngo ni FDNB canke n'igihugu cy'u Burundi. Reka nisobanure igituma mugomba kwicwa n'igihugu cy'u Rwanda ni kubera iki. Ndabibutse ko mu 1992 inkotanyi ukunyene bariko barabikora, baragirije Ubufaransa ibintu byinshi, amahonyabwoko n'ibindi byinshi, bararementaniriza Ubufaransa. Kiriya gihe abasirikare b'uruhu gwera bari mu Rwanda barirukanwa, barasohoka, barababwira ati nimusohoke igihugu cy'u Rwanda. FPR yaciye yirara mu bene gihugu b'u Rwanda, irakora ivyo yakoze gushika naho igera kuri genocide yapanze yonyene ubwayo. Genocide ni ya Kagame n'abandi bamufashije kugira ashike kuri irya objectif yiwe. Arico gituma ikigwanisho ca mbere u Rwanda, FPR, inkotanyi, RDF bafise ni jambo genocide. Iri jambo genocide mu Rwanda ryarazanye ikintu kimwe, ubwoba. Rizana ikintu ca kabiri, discrimination, kukwegeza inyuma izina Muhutu, kuko yitwa mu FDLR, akitwa Intera hamwe, akitwa umwana canke umwuzukuru canke umugore w'uwakoze genocide mu Rwanda. Utari umuhutu ngo witwa mu FDLR canke
intera hamwe uri umututsi utavuga rimwe na Paul Kagame, utavuga rumwe n'inkotanyi baca bakuyita kufisa ingengabitekerezo ya genocide. Uri umuhutu uri intera hamwe, uri FDLR uri ufisa ingengabitekerezo ya genocide. Urumva ni ibintu bitatu baguklasa ahantu hatatu. Mugabo uri umututsi kuko batari bukwite FDLR, kuko batari kwite intera hamwe, bacavuga ati ofisi ingengabitekerezo ya genocide. Ibi vyose baramaze kubikorera ikintu novuga ati ari nk'ibombe canke akazone, baranditse ufovya genocide ahantu uku, ufisi ingengabitekerezo ya genocide ahantu uku, utemera genocide ahantu uku, uvuga amajambo agize nuku ahantu uku. Ibi na biriya baradendekeranya kugira abantu bakomeze gufungwa. Ariho mubona muguma mubona ba Ingabire Victoire batari kugwa, mubona ba Kizito bafunzwe birangira bamwiciye mu gasho. Ndafise amakuru n'ukungene Kizito yapfuye, n'amasanamu n'amafoto ukungene Kizito bamwishe urupfu rubi. Nimwabibona ngomba kubikora kikiganiro, ni nababye ni nanamuka ndi muzima. Uno munsi nafatiriwe cyane cyo bitamubona ndiko ndakora ikiganiro ano mango, ariko ejo ni naramuka ndi muzima nzobakorera ibiganiro ivyo mpejeje kubemerera. Ica Kizito ndabategura ikiganiro ca Nyarugabo cyo mu Gifaransa, n'ikiganiro mvugana n'abakongomani cyo mu Giswahili. Ibi ndavyemeye. Rero ni gute aba bantu bamaze kuzana izo strategy? Ni kugira batera ubwoba, bongere bagirirwe pitié, bagirirwe ikigongo, babone ko kumengo baraheze, bararenganijwe, bagizwe kuna kuriya. Aha rero i systeme bakoresheje mu 1992 niyo systeme bako barakoresha kuri FDNB. Muce mumbaza Fleur, ibi ubihuje gute? Reka ndabasobanurira. Aba bazungu 1992 nababwiye ko babirukanishije mu Rwanda baravaho. Ubu barazi neza ko FDNB u Rwanda Paul Kagame nashoboye gukomanda FDNB ive muri Kongo. Mubarak nashoboye gukomanda FDNB ive muri Kongo. Uduhungirehe nta muntu numwe mu Rwanda ashoboye kubwira ati igisirikare cy'u Burundi sohoka. Ibe ONU, ibe Human Rights Watch, ibe Etats-Unis, ibe Macron, ibe Trump, ibe nde, nta muntu numwe ashoboye guhamagara kuri telefone nyene cubahira umukuru w'igihugu ngo kura abasirikare bawe muri Kongo. Kuri afatiye kuki? Si Amerika yamurungitse, si Ubufaransa bwamurungitse, nta gihugu na kimwe muri ivyo byose bigize isi vyarungitse igisirikare cy'u Burundi muri Kongo. Nta gihugu na kimwe cahamagaye igisirikare cy'u Burundi muri Kongo atari RDC yonyene, atari Tshisekedi na leta yiwe, baba mu rwego rwa gisirikare, mu rwego rwa administration, abashinga amateka, abakenguza amateka, les deux chambres réunies nkuko akunda kubivuga, bajya bose baricaye bavuga ati twitabaze FDNB turakungire tugira sinzi muca muvyumva relation imigenderanire yo gutabarana biba birakunze, kuko twebwe tubangukira gutabara, naho iryo zina abanyarwanda rero bagiye kugiyitirira, ariko bose gutabara no kwica. Rero izi ni inkotanyi. Iyo ndiko ndavuga abanyarwanda hari gihe umengo ndageneralije u Rwanda gose, ariko izi ni inkotanyi ndiko ndavuga. Iyi ni RDF iri mu yagiye muri Kongo mu nyizina rya M23, haca hiyongera ko biriya bifobagane vya Corneille Nanga, kiriya kinde kimwe kigufiya bisimwa ora bari hariya baca baraja ko baca bigirisha ngo ibintu vya AFC nibikisinze karama equipe. I'm sorry. So reka rero mbandange ndababwira ko iyi strategy niyo strategy ya nyuma basigaje turezone, niyo strategy ya nyuma basigaje ko bagiriza FDNB ko iri kirakorera genocide abanyamurenge mu Minembwe na Mikenke, kugira baca bavuga ati ivyo sivyo babahamagariye, bace bakiraho pression Tshisekedi avuga ati sohoka, turatanze uku bamushe ko press avuga ati ushaka ko ibindi byose bigenda neza subiza FDNB cyangwa abasirikare b'u Burundi iwabo, canke mubasubize muri ya mazone sinzi ukuntu akuriye. Ibi ni analyse tugende turiyumvira. Rero ni gute bamaze kuhagiriza ko FDNB iri kiragira genocide ku banyamurenge, birashoye kugira uburemere ukuntu. Niyo strategy bariko barakoresha rero, ariko siko biri. Nta musirikare w'u Burundi twarababwiye, n'ubu ndabivuga je sindi umusirikare, ariko abasirikare b'u Burundi n'igihugu canje ndabishingira intahe, suko ndi umurundi no, igisirikare cy'u Burundi kiravanze. Mugabo ndababwire ko igisirikare cy'u Burundi gifise discipline, iki gisirikare iki
gifise discipline, abasirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro no gutabara igihugu ca Kongo barazi icabajanye. Ni kenshi mwabagirije ngo ubusuma ngo biba ngo bagiye ngo kurondera imishahara ngo bagiye kurondera amahoro mugabo nta kintu nakimwe je naba nababwiye umunsi nimero yanje ya WhatsApp yahori muhana ndayishira ko ngaha umunsi muzompa preve ko munyere ku musirikare w'u Burundi ariko ariba oro. Umusirikare w'u Burundi yagiye gufata ibintu ari birombwe inganzo. Hari umuntu yambwiye ngo mu Kirundi ngo ni inganzo burya abanyarwanda bita ngo birombwe hajya abantu beexploita inzahabu ubutare mukazonyere ku musirikare w'u Burundi ariyo ariko ariba ariko aragira ivyo mwe mu mwagiriza nzovuga ivyo muvuga n'ivyo ariko bafise discipline. Imana heza agira igisirikare cy'u Burundi kandi gikomeze kubavugutira umuti gushika mwenyene muvuga ati turatashe turayamanitse. Ariko RDF M23 izi mbwebwe zasarambwe izi nyenzi zasarambwe na AFC iyi Red Tabara abo batwigwaneho birwa bariba Reuters mwasororenge bavuganire ryari yarabamaramaje nta muntu numwe ndabigaruka ko navyo nyene ukungene babombarize ubwa mbere biriya binombwe hanyuma barasubira bawuho barahaturira burundu n'amajambo ariko aravugwa n'igituma ariko aravugwa ibi byose ifoko tuza tukabigaruka ko mukamenya ukuri naho kuri n'ivyo babanyegeza. Aha rero nako ndavuga ati strategy yo kwagiriza FDNB barayikoreye abafaransa c'est pas ikintu gishasha. Strategy irahari kandi ibintu byose inkotanyi ziriko zirakora mu bijanye n'intambara ikirabera hari mu burasirazuba bwa Kongo ubwicanyi bako barakora barabikoze avant 94 avant génocide très partre ni barakoporora twagirize naka tugende muri oni tugira uko vyose biko birakorwa izi strategy igituma bako baravuga ati ngo hubahirizwe CCRF n'ibindi byinshi bashaka babe bariba bashaka babe barica. Nico gituma rero mubona baririmba ngo CCRF ngo twe dushaka amahoro mushaka amahoro Tshisekedi yarabahaye ukuboko murayakwa Tshisekedi imbere y'amakungu je nababwiye yaje Tshisekedi aramurashe Kagame muratwenga Tshisekedi arashe duhungirehe muratwenga Tshisekedi yateye ibombe mu rugwiro harasha haratogota Tshisekedi yateye ibombe mu nzu kwa Kagame harasha haratogota gushika naho umukobwa wa Kagame aza ku marezo social nambara y'umukobwa ya nyina abana hariya baduhungirehe n'abandi bose baja kwisemba kugira barabe ko barabayeho na kabiri swat. Ikindi naco ndababaza ndabibutse ko iyi genocide arico kigwanisho ca Kagame ariyo novuga ati ituma izi nkotanyi zibaho quand pare bavuze genocide amakungu cumengo aca bagirira pitié aca gira uko nakuriya kandi ndababwire ko iki kintu catumye abitwa ko atari inkotanyi mu gihugu cy'u Rwanda bigunga begeranirizwa ahantu bakabateza amavunja bakabateza amakwashi bakateza korera bakabateza konda bagasigara kutugufa bakabateza ibigwara bitandukanye bagasenyegwa bakabadiscrimine ntibahabwa amatara ntibahabwe n'amazi nibaga muko murabona bagenda kuvoma kwa ruzi nimba ari Nyabarongo ya video nabashiriramwe mu kiganiro hajya nta nkotanyi nimirimwo izi souffrance zose mubona ziriko ziraba mu Rwanda abagora malaria gasakisaki aba bakecuru bakora kwitwa inkoni zo mu birenge kubera udukaye twa silence ariko nuvuga silence maradi nkutu mu Burundi bavuga kame mubaga kubitwa kubita umunyokuru imyaka 80 90 akarira nk'umwana agatakamba. Mes chers amis ikindi naco wanda babwira iyo izo nyenzi zasarambwe muzobihinyutse kuko je ndakunda kubabwira ati ndavuga ibintu mushobe basi no kwiyumvira namwe mukavuga ati okay ibintu Fleur havuze nta shavu ririmo nta jaruzi nta kwanka Rwanda nta kwanka abanyarwanda nta kwanka inkotanyi birimo nta kwanka Kagame nta kwanka Olivier Duhungirehe nta kwanka ba Mubarak na ba James Kabarebe na Jean Damascene n'abandi no nta muntu je numwe nanka muri abo bose ndabavuga wi kuko bavuga Burundi ndabavuga wi kuko nibo bariko barica muri Kongo ndabavuga wi nibo bari bahagaza abanyarwanda mu nda ndabavuga wi nibo bagabuye Rwanda ya ruguru na Rwanda y'epfo niki ndabifitiye ikiganiro jeyo ngiye muri pause ntegerezwa gusesangura nkaraba nkarondera hirya no hino nkamenya ibivugwa mu Burundi n'ibivugwa mu Rwanda kandi nongere ndabibutse ko
nimwe mwadusotoye swat uwo muriro muzowuzimya canke murundi nk'amavuta ukomeze waka. Rero nako ndababwira ko ibi bintu iyi strategy yuko iyo babacucumye iyi sinye sinzi n'ikindi kinyamakuru nabonye no musesanguzo umengo mu Faransa yavyanditse yavuze ati inkotanyi RDF M23 twigwaneho Red Tabara iyo bakorewe umuti iyo babacucumye nk'itomate kugira ibitomate wazi ibitomate nka bingahe biguye hasi wari byari mwisashe bigaca bitibukira hasi iyo babacucumye sawa sawa bakabakiriza umuriro bacaja kwandika ikete genocide turahonye bako barasaba bene gihugu umwene gihugu afise karashi umwene gihugu afise RPG umwene gihugu afise B30 B80 ama mortier umwene gihugu yambaye teni iyo babanogeje sawa sawa uzona inama murabona ko habaye inama ryari haga bafatishijwe ubu ngo mva riposter vous riposter à quoi ivyo mwitanga ubwirinzi pi ivyo mwitanga ngo muzorasa drone muyirasishike mufisiki ko byirirwa birafatwa utuntu twaburo ya ma communication ubu byose barabatse ahubwo il faut qu'on les utilise contre vous bakabikoresha mu kubagwanya ubu nabo niho mwomenya ko uwarushigishe ari warunwa. Ikindi kintu ngomba kubabwira uyu mugabo Nyarugabo ariko arabeshera yambika ibari igisirikare c'u Burundi FDNB igisirikare c'u Burundi ndibuka mbona basikovya batatabiza kuri mama wo gwa Gasabo n'abandi benshi banduhungirehe n'abandi nyene barasavye indaro kugira inkotanyi nzibagirire nabi abandi nabo bakaba ariko baraheza ibifungo kuko nababwiye ko babakura mu busho bakabatwara hajya we impano yawe ufise niyihe niyo kurabagiza genda we nta impano yawe niyo kugira ikigenda impano yawe bagere rero bariko barakora igifungo bagikorera bari hanze bashoye kuba bo kwambara ikoti bashoye kuba boshako cravati bashoye kuba bonwa icayi narababwiye murazompinyuza raba abantu bakikuje Scovia muce muza mu mpinyisho rondera ikikano cyacu cyose ho hazara cha mama wo gwa Gasabo uri abantu bakikuje Scovia ucuza umpinyisho gende muri abantu biriko baratuka uburundi haba kuri ngogwa Gasaro urya Sandrine naramuberetse mwaramubonye Marshal muramubona atari rabe wenyene yacako hajya kuri Gasaro TV gende mumbwira abandi nta nkotanyi nimwe bakoresha muri ivyo byo gutokana nibiki kubera iki uraja ngaho baguhimvye none inkotanyi Fredari uwa wundi Kagame aheruka kubwira ngo umuhungu wa Fred ntiyaje azomwiciye se sari ihe d'abord kutasavye se bishe Kizito bishe se wa Corneille ya muri Rimvyi bishe se wa Karasira ubu Kayumba Nyamwasa arihe ubu Jonathan muri Londres arihe mu Bwongereza n'abandi benshi hari abarihe ugacuza wewe gifobagane kiriko kiraca umunyororo kiurangize ugacuza rukigira kimbere mbere bari bose basada ewe sadate sha kabiga twenga nkakeza swat reka no tugaruke kuri uyu mugabo Nyarugabo umugabo Nyarugabo nimba ari Nyarugabo nyene kandi Nyakigabo sinzi kumbure izina sinzi ni Nyarugabo nyene cyane ni Nyarugabo swat uyu Nyarugabo aserukira kumbure swadiza abanyamurenge aha abanyamurenge naba nababwiye muzoze mutegera muzofata akajambo kamwe muce muvuga ati ngo Fleury uratuvuze Fleury wanka abanyamurenge je nta abanyamurenge nanka ahubwo nkeneye kumenya umunyamurenge aza gukurikirana cyo kiganiro aze aha muri commentaire ambwira ati Fleury niki kibazo uza kunyishura abanyamurenge mu nyishure n'abandi baba bitahura kunsumvya hajya hari abanyamurenge hari communauté z'abanyamurenge zingara kuko Nyarugabo communauté y'abanyamurenge abari mu Burundi ntibayemera uzoraba avuze abo mu Burundi baramuvuguruza caye bakavuga ati nturi kumwe biriya ni vyabo abari Canada biriya ni ivyiwe hariho n'abari muri Amerika sinzi nemba amaja hehe bashigikira Kagame hariho nabo banyamurenge bari mu Rwanda hari abanyamurenge umaze kumva bavuga buba bagira nko kuri batandatu communauté z'abanyamurenge ni zingahe abanyamurenge s'il vous plaît narigeze ukora ikiganiro ndababwira ati ni mwiyunge uyu muntu nimba ari
Nyarugabo raba ikintu mu mukorera babise mu mwabagane canke mu mukureho kuko ari karabakuraho nawe je sindumva ukungene uyu mugabo agumaza Nyarugabo nta video canke ifoto mwamubonye ari kumwe na bajya bose ba inyenzi za Sarambwe AFC M23 hari Corneille Nanga ari kumwe na Bisimwa ari kumwe na ba Makenga nabande bose bahagaze kandi yahagaze yemye na buriya burebure bwiwe mugabo gacagaruka kongera karira ngo bariko barica ngo abanyamurenge twigwaneho n'igisirikare twigwaneho yagiye officiellement kwiyunga n'izi nyenzi za Sarambwe twese turabizi twarabibonye mugenda kwiyunga n'inyenzi za Sarambwe muri ku rugamba akira resultat zose ziri ku rugamba nimwakiriza ko umuriro FDNB izokwakira ivyo niyakiriza umuriro niyabakira naho muje nabi muravyakira uko mugabo reka kubesha arrêter izo propagande zanyu ngo FDNB giseke cy'u Burundi giko kiragira genocide ku banyamurenge ndababaza abanyamurenge bari hanze ya Minembwe ndavuga iwacu Burundi bangana gute ubu twoja gufata riske ico gisirikare cy'u Burundi cyo fata umvuze twoja umva ni ndumurundi FDNB n'abarundi igihugu canje ni muri rusange twoja gufata riske yo kuja kwica kugirira nabije abanyamurenge bari mu Minembwe dusiga bari Bujumbura dusiga bari mu makamba atandukanye hano Burundi abanyamurenge bonyene barivugira ko babayeho neza tubanye neza ariko mwe mugombike iyi strategy rero kugira mwambike bara FDNB ngo muraye ko yobabisa kuko naregeze kumva muvuga ati ngo abarundi ngo ntibazi ico bakora ngo mbe abarundi bari muri Kongo kugira iki abanyarwanda bari muri Kongo kugira iki mwe mwavuze ko mwagiye mwafashe mesure defensive n'est-ce pas mwafashe amamezire yo kwikingira muja gushinga makambi mushinga ibirindiro mushinga ngo izo modoka zanyu z'ubwirinzi n'ibindi vyinshi ngo mutinya FDLR Uburundi bwo nabwo bugiye na karorero gusa ntanze nivyo je niyumvira nimba mwe mwaparuvenye kuja muri Kongo kugira mwirinde mu system defensive gutu Burundi bwo butogira system defensive nta biroberi nta abansi Burundi bufise ibi biri clair rero nimureke kuguma mutatabiza ngo FDNB ngo va hariya ngo gira ukusimwe mwabahaye mission simwe mwabahamagaye simwe mwabatumiye simwe mwabarungitse simwe basinya amasezerano yo gutabarana y'imigenderanire y'umubano mwiza simwebwe mwene muvugane n'ubu na Uganda na Kenya nizo zindi muhuza nimba Kongo ihuza n'u Burundi mubabajwe niki Uburundi mwavuze ko utazi ico burimwo ubu nimwavuze ko Uvira ari amasaha 2 bimaze amezi 9 Uvira si première urgence siho dutagetinga targetinga handi basi ubu mwumvise ko Nyarugabo ari karadendekeranya avuga agisirikare cy'u Burundi FDNB ifisa makambi arenga 70 nibi ngoma ndabigarukeko mwarumvise aho bari yabivuze je nabonye sita ngo FDNB ifise ibirindiro bibiri aha kimwe aha bibiri aha kimwe aha bibiri aha gende none mu bakorereko data wanje mwase kwataka Uvira kuko atari première secours canke atari première urgence siho mwihutira ubu bababwiye aho bari genda rero genda izo propaganda n'ibinyoma n'ibiki ntaho bizobashikana abarundi twe twarikanguye abarundi tuzi icarico kubaha ikiremwa muntu abarundi tuzi icarico ama crime de guerre abarundi tuzi icarico gutabara abarundi tuzi icarico guharanira amahoro from 2005 gushika ubu abarundi barahirira baragona abarundi ushaka kurara mwibarabara ushaka kurara uragenda ushaka kugenda turaze valeur turaze icarico amahoro turaze icarico guhunga turaze icarico amafurushi ugateka isombo kizirunga bakaba bapironye mu rugo ugatekera ifurushi nganuku ibirato bikagenda biracomoka impuzu zigenda ziracomoka asanga usigaranya akantu kangana nkuko amagorwa turayazi muri ko murahunga muri nk'ijana 180 bakabacucuma brand kabacucumira rimwe ugasigara ari wewe nyene naho nyene wuzuye amarasa abasasa amwe yakwinjiye n'ahandi amakuba y'intambara turayazi bagya ijya FDLB mubona amakuba y'intambara irayitse rero kuja kwica inzira karengane nka mwebwe
oh sinzi mupapiriki mubabonye aba FDN bahantu bari baratuje nta majambo nta kibwo mwirwa muratatabiza mwiyagiriza iki mutinyiki gusa abanyamurenge ndazi b'umutima abanyamurenge batahura abanyamurenge bazi objectif ya Nyarugabo bazi objectif y'inkotanyi bazi objectif ya Red Tabara bazi objectif ya twigwaneho barazi ivyo ndiko ndavuga baranavyumva kandi baranansuvya no kubitahura rero eko ndababwira ati iyi strategy ya Nyarugabo nateshwate mugabo tuje muri logique kandi nimba vy'ukuri abasirikare b'u Burundi FDNB yafise ibirindiro birenga 70 nkuko yabivuze muri rya point de presse yagiriza gisirikare cy'u Burundi ngo gifise abasirikare benshi cyane ngo mu mikenke ngo hari ngo mu misozi ngo gifise amakamba arenga 70 finalement nimba igisirikare cy'u Burundi cyo parvena gushiraho amakambi ibirindiro birenga 70 mufise igisirikare cyitwa twigwaneho mukongera mukavuga ati ngo muzogwana mbaka kuwanyuma bo bashitse yo gute twigwaneho yiyunze na RDF yiyunga ya M23 yiyunga na Red Tabara yiyunga sinzi n'ibindi vyinshi uyunga na Kabira yiyunga n'abandi benshi bo babageranye yo gute hagarika kubesha abana rero iyo mikino yanyu kudendekeranya y'ibinyoma hagarike twe turaciye ubwenge turaniyumvira ikiganiro tubafukure vuba ndagitangura nzoza ndafukura umuntu mwumwe Nyarugabo ndagufukure Olivier Duhungire ndagufukure mwese nzobafukura gushaka abanyarwanda bamenye nico murondera mfukure vode mfukure nabajya abandi bijya bifobagana nkuko abanyarwanda babivuga mwese nzobafukura namwe mufise umwanya murazomfukura ariko aya majambo yo kudendekeranya kwambika ibare gisirikare cy'u Burundi ngo akora ategura genocide akora ategura guhonya abanyamurenge babashaka kwiki abarundi ntibagiye kwica abarundi bagiye gutabara abarundi bagiye kugarukana amahoro FDN ntiyagiye kwica FDN yagiye gutabara ikindi naco mbaza Nyarugabo n'abandi banyamurenge ba muri nyuma abanyamurenge muvuga imurenge ni wanyu haba mu ndirimbo ewe murenge wampaye inka wampaye sinzi muranda zomva zika ndirimbo muvuga ko imurenge ari wanyu ari ryo zinangira mwafashe ryaho hantu abanyamurenge none abanyamurenge nimbi wanyu ari murenge koko kuko nyene mubivuga kandi ariko ayo mateka yanyu muyavuga ariko ari mukongera mukababazwa nuko antregiyeme mukababazwa nuko iyo FDNB yobiri mu mikenke hagati ya mikenke na Minembwe iwanyu ni nimbi wanyu ari murenge nkuko mubivuga mikenke kuva imurenge uja imikenke aho muvuga abasirikare b'abarundi bari ni birometero 100 100 km ntinyuza gende kuri internet muje ibirometero 100 ucumbwira ibirometero 100 ntuba wasohotse u Rwanda uvuye kuri frontier ku rubibe ukaja ku rundi ibirometero 100 bawahejeje gusohoka u Rwanda ugacumbwira abanyamurenge bari mu Minembwe ngo babangamiwe na FDNB biri mu mikenke ego datanje havumbwira ngo abanyamurenge nta namwe batari no mu Burundi barahari none iwanyu kuvuga ngo babasanze iwanyu barabatera barabakikuza ngo abarundi basize ngo amabariere mu mikenke ngo abanyamurenge ntibakija gusuma muva mu Minembwe muja gusuma mu mikenke gabanya ibinyoma gabanya propaganda nababwiye jewe ikintu coco citwa ko kumuzombesha ikintu coco mwitwa ko muzopapira ibyo mupapira kugira mutuka abarundi mubabeshere ntibikunda uko ndonka kanya nzoza tugire analysis ha mico mbeshe karibu muri commentaire duhuje ushireka akavi biramaze rero nimuhagarikizo propaganda ziwanyu zuko ngo abarundi FDNB yaje gukora genocide y'abanyamurenge nta nubwo ivyitayeho nta nubwo ibitayeho Uburundi bwaje kugarukana amahoro muri Kongo nzima akarimbi kose ka RDC Uburundi nimba Tshisekedi yavuze ati ndatewe tabara Uburundi bwaje gutabara ivyo bindi byose mu papira ngo baje kugira ukuna kuriya gusa ndabibutse abanyamurenge
mu bihumbi bibiri na kuva mu bihumbi 2010 mwicwa yari FDNB, 2011 mwicwa yari FDNB, 2012 mwicwa yari FDN cyari gisikare cy'u Burundi, 2013 2014 2017 ho birabapira mwicwa cyari gisirikare cy'u Burundi. Ntiyari Kagame, ntiyari inkotanyi, ntiyari RDF. Nje tonda babwira ati muzoze imbere yuko muza kwakiza Burundi no kwakiza FDNB muzoze mwiyumvira d'abord ivyo muje kuvuga. Mwako mwicwa na Kabira, mwicwa na n'inkotanyi za Kagame RDF, ivyo murabizi. Ikindi naco Sematama abanyamurenge bacicwa muri iyo myaka yose mvuze wariye. Ngurukire rero bakunzi ba Fleury Podcast TV, umwanya tumaranye urahagije, ubusesanguzi ibiyago tumaranye, ndagishimye cyane kandi ndanabinezererewe. Ndabakengurukire cyane mwe mudahengeshanya kurikirana ibiganiro bigenda biraca hano kuri no mbonesha kure yanyu Fleury Podcast TV. Amasaha murabona ko akuze, reka dufate akandi kanya na hejo, kandi ndabakengurukiye cyane. Mwe bamaze kugira sabone canke subscribe, ikanamwe mu gufata ibiganiro canke mu bihabwa biciye mu nzira z'amalinki, nimugende mufyonze nga ku gakengeri, hanyuma mu gafyende rya kabiri haze hajya active toute notification na gakengeri kirabura, uzoba uhejeje kuba umwe mu banyamuryango ba Fleury Podcast TV. Twagura umuryango turonka aho turahana amakuru, nababwiye ufise amakuru nyandikira ngaha muri commentaire, ufise link yayo makuru lien mu Kirundi sungene babita link murambabarira, n'abakizi nawo nyene bakimbarire ko nzoze ndagikoresha mu Kirundi, mushire muri commentaire inje nkayugurura izontwara aho hantu wakoya ayo makuru canke ivyo ushaka ko ndaba kugira tubikoreye ku busesanguzi. Murakoze cyane kuko nama nababwiye nta Fleury Podcast TV uyu canke no rubuga atamwebwe. Nongere sabe namwe mutarabikora mwibuke kubikora, hama tubandange twagure umuryango. Mwarahezagiwe. Ciao ciao.